Mwami Imana nziza uhora uri mu ijuru, Mana nye n'inganji, Mana nye n'amahoro, Mana nye n'ubushobozi, umuremyi w'ijuru n'isi, uri Alpha na Omega, intango n'iherezo, nta na kimwe turi utatugize, nta na kimwe dufise utaduhaye. Tubanje gushima no gukenguruka kubigihugu ciza waduhaye c'u Burundi. Turagushimiye kandi yuko waturemye mwisho yawe ukatwita abarundi. Aya mateka turimwo n'amateka ariko aratangaza isi yose kuko tugeze mu bihe vyawe. Iyi nteguro waruyizi kandi integuro yawe ni nziza. Turaciye bugufi, turi mu gishingo c'abarundi bose buca baja mu matora y'uno mwaka. Mbanje gushima no gukenguruka Mana nziza ukuntu wabaye nanje mu kurongora Burundi muri ino myaka 15. Wabanye nanje muri vyose na hose, wampaye abamfata mu mugongo abarundi nibe wacu ndetse n'abanyamahanga bakunda Burundi. Warabakoresheje ngo tutangure bigoye ariko dusozere bimeze neza gusumba uko twatanguye. Turabigushimiye. Nciye bugufi kandi ndagushimira kubwo n'umugambwe wacu wa CNDD-FDD wateye iteka ukabukoresha mu guhindura amateka mu gihugu cyacu Burundi. Ubaye umugambwe wa mbere watoje abitoza mu bibanza vyose bakarongura Burundi. Imyaka 15 iraheze, abatwitangiye imbere ntavyo bashitseko. Twashoboje nawe Mana mushobora vyose, kuko tutari kumwe nawe ntivyari gukunda. Ni wewe twaha ikibanza ca mbere mu mugambo CNDD-FDD. Ngiye gusozera iyi myaka 15 ufise ikibanza ca mbere mu gihugu cyacu Burundi mwibwizwa shingiro ry'u Burundi. Amateka turimo rero ni mashasha, nano matora tuzojamwo bukera ni mashasha atandukanye n'ayabaye muri kahise, kuko muri ano matora ni wewe ufise ikibanza ca mbere. Tubanje gushima no gukenguruka kubw'iyamamazo yatangujwe nawe, ibandanya nawe, isozegwa nawe. Turi musi ya rino zuba ngaha ku mugwa mukuru ubutunzi w'u Burundi. Turagushimiye ivyo wakoze vyose, ivyo wakoresheje abanyamigambwe n'abatari mu migambwe muri no myamamazo. Ivyabaye vyose turabigushimiye kandi warabibonye, ibikenewe kugosogwa warabibonye. Turagushimiye yuko uri kunganji mu gihugu cyacu Burundi. Turagushimiye ko wishuye amasengesho waduhaye kandi warasenze turonka umwanya turaca bugufi turasenga, uratwumva kandi uratwishura. Uyu mwaka utandukanye na 2015. Aha turi ziko vyari bimeze muri uwo mwaka, turi mu bihe bishasha. None Mana yacu, aya matora we waradusezeraniye ko ari amatora meza cane azosumburukwa ayandi yose twatunganije muri kahise. None tugiye kuyinjiramwo aho bukera. Twashize mu biganza vyawe, igitsure cawe n'inkoni yawe y'icuma bibanguruke Mana yacu, biteramira Burundi, biteramira no matora. Ntagire umwansi hagati mu gihugu cangwe hanze y'igihugu yohirahira ngo adurumbanye aya matora. Ibihengeri vyose bagomba kumeneramwo ubishiremwo ryacu mu ry'ubugabe na wa mwampi w'intsinzi ntaronke waho umwansi amenera. Turakwerese kandi abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, abajejwe igisirikare, abajejwe umutekano bose n'abarundi bose tubashize mu biganza byawe kugira ngo no matora ubakoreshe ivy'ubutwaya n'ubuhizi batigeze gukora, kuko ari wewe uri mu ruhande rwacu ufise ikibanza ca mbere. Reka abarundi bamenye ko amateka yahindutse, ko ari wowe ufise ikibanza ca mbere mu gihugu cyacu Burundi. Bimenyekane kuri Imana
ibihe turimwo ku isi yose nta bandi babirimwo, bisigura ko n'amatora uyarimwo gusumba ibindi byose bijanye n'amatora ku isi. Reka abarundi bagarukana kenge, bamenye yuko udakinishwa kuri mu ruhande rw'abarundi, amatora azagenda neza cyane. Turakuragije Uburundi n'abarundi bose. Mana yacu uhumuhezagiro Uburundi n'abarundi bose. Mana yacu uhumugisha Uburundi n'abarundi bose. Mana yacu uzigame kandi urabe byiza Uburundi n'abarundi bose. Mana yacu turagusaba turakwinginze amahoro yawe abe mu Burundi no mu barundi bose. Izina ry'Imana mushobora byose ribe mu Burundi no mu barundi bose. Turagusabye rero no matora uca tujamwo na yawe, dushaka ikiganza cawe, abazotogwa bose bazobe abajanye n'ibihe vyawe tumaze kwinjiramo. Turakweretse izi ndongozi zose bagiye kwitoza, ni wewe ufise ijambo rya nyuma, twe turakoreshwa, ariko mu ijuru waramaze gutora no gushaka ikimenyetso ababereye kurongora Burundi mu gihe nk'iki. Nabo nyene tuzokwakira, kandi ntagire n'umwe zo kwitambika imbere y'integuro yawe atagomba kubona ibara. Zitirira Burundi n'abarundi rero nano matora uko tugemeze muno mwaka. Ibyo twabonye aya matora mu ndinganizo yayo yatunganijwe n'abarundi bafatikanije nawe, uduha uburyo bwo kuzoyakora. Mbere n'ubugira gatatu dutunganije amatora atamunyamahanga agiyemwo. Mana ni wewe duhamagaye nk'umurorezi w'amatora, ntagire uzohera ngo yibe atagomba kubona ibara, ntagire uzogomba kudurumba n'amatora atagomba kubona ibara. Vyongeye waraduhaye isezerano y'uno mwaka kugiye gusambura inkomezi zose z'umwasi w'u Burundi ari ngaha mu Burundi, mu karere, muri Afrika no ku isi nzima. Turakweza no matora rero umwasi yogomba guhaguruka ngo yitambike imbere y'integuro yawe kubwa n'amatora yacu, uramwereka yuko atankomezi afise, uzisambure zishigwe ku iherezo, baze bamye kuri Imana mushobora byose, usezerano gashitsa, kandi yuko uri kunganji mu gihugu cyacu Burundi. Turagushimira ibyakoretse byose, tukwizigiye ko bizoba icubura kibe cawe mu isi no mu ijuru. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubigusavye kandi tuvyizeye, amen.